Diego Simeone remplacement ziwe yakoze nizo zamukozeko, Pacifique remplacement ziwe yakoze nizo zatumye zimuzanira umusaruro. Ibitsindo bibiri vya Torres, igitsindo kimwe ca Lamine Yamal, ukabona ko abagabo bariko barakina neza babifashijemo n'umwana akiri muto. Novuga ko ari urufunguruzo rwa FC Barcelona, ingena dribble, ingena akinisha abandi, ndetse na Roberto Lewandowski nawe ukabona ko ejo yari determiné, yashoboye kugora aba defenseur ba Atletico de Madrid. Reka twaramutse mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro ca kuri Nile Sport TV. Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 17 kwezi kwa ntwarane umwaka wa 2025. Ni umunsi wa mbere utangurira indwi, aho weekend benshi baba baruhutse n'imiryango, abandi baba bariko baratemberana n'imiryango ahantu hagiye hatandukanye. Wewe sinzi ahantu weekend wahimbarije uri. Jewe weekend yanje imba ndi ku bibuga bitandukanye mpiga amakuru agiye atandukanye. Ijuru mwamaze kuba muryumva ni Gift Evra Irakoze nkuko bisanzwe. Kuno munsi weekend birimo inkuru nyinshi, weekend birimo inkino nyinshi. Ni umugwi iserukira gihugu intamba mu rugamba, staff n'abakinyi atari bake bamaze kuba bashika mu gihugu ca Maroc mu ntumbero yo kwitegurira inkino zibiri zigiye kubahuza n'igihugu ca Cote d'Ivoire na Seychelles mu kurondera itike yo kuzokwitabira igikombe c'isi 2026. Abona ko ku munsi w'ejo umukinyi umwe yatumwe ko muri equipe nationale, ndavuga ico yitungiye Kevin, yari yamaze kubafata urugendo n'abagize staff technique. Mu cicaro ca kabiri ngaha iwacu mu Burundi ihigano ryarabandanyije haba ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'ejo hahise w'Imana, aho nk'umugwi wa Muzinga amaguru yose ubu tuvugana wamaze gushika mu cicaro ca mbere, bivuye ku rukino rwahuje umugwi wa Buja City ndetse n'Amagarangi Boys baza kugabura igitsindo kimwe ku kindi Bujumbura City, mu gihe bagabura igitsindo kimwe n'Amagarangi Boys. Ni umugwi wa Muzinga uciyo nk'amahigwe wo kwidugira mu cicaro ca mbere. Ndetse ni na Kizuka Mandarine ibintu bitameze neza inyuma yo kuzana umumenyereza mushasha, nawe ibintu bibandanya bitameze neza muri Kizuka Mandarine. Turava ngaho cyo twigira muri basketball, aho ubona ko indwi igira gatanu n'indwi igira gatandatu zazabandanyije ahandi ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana, aho abakunzi atari bake b'umugwi runani ndetse na Dinamo bari byasidukanye niyo nka kwitabirira ubwo rukino, ariko bataha agashavu kaniga ubona ko mu maso batameze neza biturutse ku mvura. Ivyo byose turaza kubica ijya nino. Ndetse ku mugabane wa Buraya Liverpool imbere ya Newcastle Arsenal bibandanya bikomera, ibandanya vyanka, yarayatakaje igikombe, ndavuga Carabao Cup, imbere yo gutsinda ibitsindo 2-1 umugwi wa Newcastle United baza kwitwarira igikombe, baca ku mugwi wa Liverpool umugwi usanzwe ufise ibikombe vyinshi vya Carabao Cup. Turabwenda mu gihugu ca Espagne aho Real de Madrid yashoboye gutsinda ibitsindo 2-1 itsinda Villarreal, aho nka Kylian Mbappe yigaragaje cyane mu rwo rukino, ariko Ancelotti akidoga cyane bivanye n'ingene bariko barakina inkino batarahurirwa. Ndetse no ku munsi w'ejo aho FC Barcelona yaza ibwira Diego Simeone ku kibuga ciwe ati ndi FC Barcelona baza gukwita remontada ibitsindo bine byose kuri 2, ubona ko uyu mugabo Diego Simeone ndetse na n'uyu mugabo asanzwe kamenyereza FC Barcelona Hansi Flick ku munsi w'ejo bariko barabica biracika, ariko Hansi Flick yakinye urukino rwiza, Diego Simeone biza kwanka. Reka rero tudatevye tuyitangurire ngaho iwacu mu Burundi, aho nababwiye ko umugwi serukira gihugu w'intamba mu rugamba amaze kubufata urugendo werekeza mu gihugu ca Maroc, aho bona nkaco yitungiye Kevin, abakinyi bava mu Rwanda harimo baba Olizime benshi basanzwe abakinyi bagira kuri 5 batumye ko basanzwe bakina mu gihugu cy'u Rwanda baramaze kwerekeza mu gihugu ca Maroc. Ni ku munsi w'ejo aho Kevin yitungiye ndetse n'abagize staff bamwe ngaho iwacu mu Burundi bafata ubwo rugendo berekeza mu gihugu ca Maroc, abona ko bamaze gusangayo abandi bagiye batandukanye, ndavuga nka Patrick Sangwa, abatarashikayo bashobora gushikayo uno munsi mu ntumbero yo kwitabirira ubwo rukino. Tukabibuza ko Cote d'Ivoire tuzoyakira igenekerezo rya 21 ukwezi turimwo, ndetse urukino rwa kabiri rizoje duhura na Seychelles igenekerezo rya 25 ukwezi nyene turi murumva ko muri indwi umugisekera gihugu intama mu rugamba bazoba bariko baratana mu mitwe. Mu cicaro ca kabiri rero ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana inkino zari zabandanyije, aho Reggae Dirac yaje itsinda Tel Aviv igitsindo kimwe ku busa. Tigre Noir
iza kunganya igitsindo kimwe na Lerier, aho Muzinga umugwi w'igisirikare uza kuba utsinda Cekefa Football Academy ibitsindo 2-1. Panthère Noire nayo iza kuba itsinda igitsindo kimwe umugwi wa Kizuka Mandali, ndetse Binigrit nayo iza kubitsinda ibitsindo 3-2 gutsinda umugwi Garage Express wo mu ntara ya Gitega. New Force Academy uza gutsinda igitsindo kimwe kubusa wa Musongati Academy. Magarangi Boys baza kugabira igitsindo kimwe ku kine n'umugwi wa Bujumbura City usanzwe wegukira igisagara ca Bujumbura, ndetse Legends Athletic uza gutsinda ibitsindo 3-1, nago umugwi wa Legends Athletic uza gutsinda ibitsindo 3-1 ca Academy Ubumwe. Ukagenda kuraba amapure abiri, hariho pure A na pure B. Umugwi wa mbere muri mu muco wa mbere, umugwi ufata ikibanza ca mbere ni Muzinga afise amanota 29, ndetse umugwi wa kabiri ni Bujumbura City ufite amanota 19, umugwi wa gatatu ni Magarange Boys ufise amanota 16, umugwi wa kane ni Legepied Dirac ufise amanota 15, nayo umugwi wa gatanu ni Legends Athletic ufise amanota 13, Cekefa Football Academy ufise amanota 10 ni wa gatandatu, umugwi w'indwi ni Academy Ubumwe ufise amanota 9, bayanganye n'umugwi w'umunani ari wa nyuma Tel Aviv ufise amanota 9, aho bose bakaba bishizwa ibitsindo 3-3. Ugiye kuraba muri poule B naho umugwi wa Garage Express niwe uyoboye ufise amanota 21, Big Green Farmers ufise amanota 19, aho umugwi wa gatatu ni Kizuka Mandali ufise amanota 18, ni Musongati Academy ufata ikibanza ca kane ufise amanota 15, ndetse Panthère Noire ufata ikibanza ca gatanu n'amanota 15. Umugwi wa gatandatu ni New Force Academy ufise amanota 12, nayo Tigre Noir ufata ikibanza c'indwi n'amanota 10. Umugwi wa nyuma muri poule ya kabiri ni Lerier FC ufise amanota 9. Rero ku munsi w'ejo ku rukino rwari ko ruhuza umugwi wa Bujumbura City na Magarange Boys, vyatumye umugwi w'igisirikare bayifashijemo n'umumenyerezo wabo Kwizera Hervé bashobora kuduga mu cicaro ca mbere. Ubu tuvugana Muzinga umugwi w'igisirikare wamaze kuduga kuko ufise amanota 29 mu gihe dusigaje inkino zitatu. Turi kuri June ya 11 dusigaje inkino zitatu, ni kuvuga ubakurikira nubwo woca ushobora gutsinda, kuko umugwi bakurikira ubu tuvugana umugwi bakurikira ni Bujumbura City ufise amanota 19. Mu gihe ufise amanota 19 Bujumbura City ugaca utsinda inkino zitatu, woca bagira amanota 28, nayo Muzinga ufise amanota 29. Urumva ko Muzinga amaguru yose iri mu cicaro ca mbere. Umwaka uza Muzinga umugwi wegukira igisirikare cy'u Burundi uzoba uriko utana mu mitwe n'iyi migwi tuvuga za Rukinzo za Vitaro n'izindi. Umuntu agace yibaza mbega ko Muzinga igiye mu cicaro ca mbere ibishoboye, kuko mu nkino 11 amaze gukina Muzinga yatsinze inkino 9 inganya inkino 2, bivuze ko nta rukino na rumwe uyu mugabo Kwizera Hervé asanzwe akamenyereza umugwa Muzinga uratakaza. Tukabibutsa ko n'umwaka uheze byigeze kuba, umwaka uheze naho hari umugwi muzi ko Academy Deira wigeze kuduga mu buryo. Academy Deira waduze mu nkino 11 wari umaze gutsinda inkino 9 ugabura inkino 2, ariko na Academy Deira tubona nayo muri Premier Division vyaranze. Umuntu rero agaca yibaza mbega ko Muzinga igiye mu cicaro ca mbere, eske iri capable kuzoguma mu cicaro ca mbere? Kuko turamaze kubona ko hari imigwi iva mu cicaro ca kabiri ikadoga mu cicaro ca mbere, ariko ugasanga umenga yo ije gutembera, ije kuraba uko ihiganwa rikinwa. Sinzi ko mubyibuka twarabonye nka ujya umugwi wo mu Rumonge Rekroko waraje uraza mu cicaro ca mbere ntiwateba uramanuka, ariko no musi ntuzirengera. Rero uburongozi bwa Muzinga, umenyereza wa Muzinga mu gihe aduze mu cicaro ca mbere amenye ibi bintu bibiri, agiye d'abord mu higanwa rikomeye gusumba ihiganwa yararimo, kandi agiye asanga abandi bakinyi bamenyereye ihiganwa bamenyereye izo nkino gusumba aho yahora, kandi agiye gukina inkino nyinshi gusumba inkino yarakina mu cicaro ca kabiri. Bivuze iki? Muzinga nyimbije mu cicaro ca mbere yabitegura, nimba bishoboka ko bashobora gushiramwe amaraso mashashe bayashiremwo, nkuko tubona za Ngozi City iri mu cicaro ca mbere kandi yavuye mu cicaro ca kabiri idaciye no muri barrage. Ukuntu rero tubona imigwi iva mu cicaro ca kabiri ikaduga mu cicaro ca mbere, ariko ukamenga ije gutembera, turakwiye kubisezerera. Nimba uje mu cicaro ca mbere uze witeguwe, nimba wara uzi ko abakinyi bawe hariho iminota bakina, utegereza kwibabwira ati ubu mugiye mu cicaro ca mbere ni kuzodubla effort, mugakoresha inguvu nyinshi gusumba uko mwahora mubikora. Rero ni gukeza umugwi wa Muzinga mu gihe hasigaye inkino zitatu yamaze kuba widudugira mu cicaro ca mbere. Tudatevye twigire muri beach soccer, inkino nazo zari zatanguye, ahabona ko
ku munsi wa gatandatu inkino ariho zatangura imigwi imwe ikagenda vyitwaramwo neza, iyindi migwi nayo ukabona ko ovyanse, aho nk'umugwi wa Kinindo watsinze ibitsindo indwi vyose kuri bine umugwi wa Beach Boys, tukamenyesha ko ni wa mukino canke se ni wa mupira w'amaguru ukinirwa ku mucanga, ukabona ko Saga Sable yaje irihaniza itsinda ibitsindo 14 vyose ku bitsindo indwi vya Pepiniere Beach, aho Elite Beach yatsinze ibitsindo 5 vyose kuri bibiri vya Mulo Surplus, aho Indundi Beach bakubiswe forfait ntibitabiriye higanwa bashoboye gutsinda ibitsindo 10 ku busa n'umugwi wa Mukimba Karera Beach, aho Kanyosha Beach yatsinze ibitsindo 6 kuri 5 umugwi wa Azam Beach, nayo umugwi wa Ten Sports n'umugwi wa Kagaragara Beach urukino ntirwashoboye kuba aruba. Reka twivire ngaho rero twigire muri novuga muri basket, hari urukino rubereye ijisho ku munsi wa gatandatu wari umunsi wabugira gatanu, aho umugwi wa Dinamo wari gutana umutwe n'umugwi urunani, ukabona ko yari vibe, abakunzi benshi bitabiriye ku kibuga ca departement, ikibuga cuzuye abakunzi b'iyo migwi yose ko ari ibiri bazana ingoma berekana umugwi wabo wiko ubu ari uwo mugwi ukomeye, abandi bayigamiye urunani abandi Dinamo. Ni urukino wabona ko bose baje badetermine, urukino rwari ruryoshe rwari rwitabiriye n'abantu benshi, ni urukino ubona ko rwatanguye igihe cy'isaha 9 bantu nka bose bashitse, ingoma induru umunezero. Karte ya mbere hera, ikarte ya kabiri irashobora kubandanya, ubuce bubiri bumaze guhera bavuga ati ngo bagiye kuruhuka, ni urunani rwari hejuru gato rwari rufise amanota 25 mu gihe Dinamo yo yari ifise amanota 28. Imvura nayo ati sinshobora kuborohereza, imvura ikiragwa, abantu benshi ndavuga abakunzi ba Dinamo n'abakunzi b'urunani bataha batanezerewe, ubona agashavu kaniga kabisa, ukabona ko ku kibuga ca Departement de Sport harakenewe intunganyo, abayobozi barabe icokorwa, kuko si rimwe si kabiri bibayeho urukino ruza rugatangura ariko imvura igacigwa, urukino rugashobora kuba rusiba. N'abakunzi benshi wabona bari bafise agashavu, bamwe n'abandi bwaganirije, wabona ko bavuga ati iyi mvura idukoreye amakosa, ariko nimba vyoshoboka barabe uburongozi cyangwa ababijejwe barabe bashobora kubaka rya kibuga, cyangwa barabe intunganye ingene izi nkino za basket zoshobora kugenda, kuko n'inkino ubona zitabirwa n'abantu benshi batandukanye na cyane ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ariko ku munsi w'ejo kandi ndavuga kuri munsi ugira gatandatu, basketball yari yabandanyije, aho umugwi wa Dinamo waje utsinda umugwi wa Kern amanota yose 103 ku manota 77. Ni umugwi wa Kern wagaragaje ubushobozi buke, ni umugwi wa Kern ubona ko hariho kutamenyerana hagati y'abakinyi, ariko n'umugwi wa Dinamo nawo waje urifatira umugwi wa Kern ushobora kubatsinda amanota agera ku 103. Ndetse n'umugwi urunani kandi ku munsi w'ejo warasubiye urakina ku ndwi yabo igira agatandatu, umugwi urunani gutsinda umugwi wa Tigers amanota 89 kuri 78, urumva 78, urumva ko hari difference y'amanota 15. ukabona ko n'umugwi wa Tigers nubwo watsinzwe warerekanye ubushobozi, n'umugwi wa Tigers wabona ko bariko barahiga ingene boca mu ryahumye umugwi urunani, ariko umugwi umunani nabwo uza uri termine, nanage bari bazi ko umukeba wa Dinamo yatsinzwe. N'umugwi urunani ubona ko baje guhura n'umugwi wa Tigers ari umugwi mwiza, uko umugwi wa Tigers buriya nturatsindwa kiretse urukino batakaje ku munsi w'ejo. Rero ni basket ubona iryoshe, ni basket ubona umwaka imwo inguvu nyinshi. N'umugwi urunani kuri juni kuri kirabazo cyahura n'umugwi wa Rezipo, umugwi wa Rezipo ukomeye utaratsindwa n'urukino ari umwe kuva dutangura iganwa rya basket rya Vitaro Basketball. Gusa ndetse no ku munsi wa gatatu kandi haruguruwe uvuga ati ku ruhande rw'abigeme mu mupira w'amaboko basketball, aho ubona ko imbere yuko umugwi urunani utamwe gutera n'umugwi wa Dinamo, umugwi wa Gladiators uza gutsinda umugwi wa Young Sisters. Rero urabona ko byari ibintu bibereye ijisho ku kibuga ca departement ndetse no ku bindi bibuga bigiye bitandukanye. Reka twivire ngaha twisimbirire ku mugabane wa Buraya, aho ko muri Espagne muri La Liga eSports bari bageze kuri journée yabo 28, aho ubona ko umunsi wa gatandatu umugwi wa Real Madrid bari gutana mu mutwe n'umugwi wa Villarreal. Real Madrid no yari yatembereye, ukabona ko ni Real Madrid yashoboye kuza gutsinda umugwi wa Villarreal bitoroshe biciye ku bitsindo vya Kylian Mbappe, ariko ukabona ko nyuma y'urukino hagiye havugwa amajambo menshi, aho umumenyereza Carlo Ancelotti agenda avuga ati ibi bintu tugiye kubisezerera mu gihe twari twakinye urukino. Andiko mvuga amajambo Carlo Ancelotti ku munsi wa gatatu dukina n'umugwi wa Atletico de Madrid, ndavuga muri UEFA Champions League, dukaca dusubira gukina urukino ku munsi wa gatandatu
ibi bintu twe kubisezerera kuko normalement amategeko uko ameze muri FIFA ntibikunda ko abakinyi baza mu kibuga bataruhutse nimwe buribura amasaha 72 ariko Real de Madrid yagiye gukina na Villarreal baruhutse amasaha agera kuri 67 ukabona ko kurukino rwaheze ubona ko abakinyi ba Real de Madrid bari barushe cyane bakina Mbappe ba Jude Bellingham n'abandi bagiye batandukanye ariko ni Carlo Ancelotti inyuma y'urukino yagiye imbere y'itangazamakuru aravuga ati ibi bintu tubisezerere nimba calendrier imeze uko baraba ingene batunganya kugira natwe dushobore kujera abakinyi bacu babandanye bitwara neza. No ku munsi wejo mu gihugu ca Spain aho hari urukino rukomeye cyane ndavuga FC Barcelona yariko itana mu mitwe n'umugwi wa Atletico de Madrid ndavuga muhiganwa ryo muri Espagne La Liga eSport. N'abagabo bakunda guhura cyane muri ko mu gikombe c'umwami bari bahuye FC Barcelona iza kubigabura ibitsindo bine ku bindi bahurana Atletico de Madrid ndetse no muri championnat bari bahuye kandi bahura ku kibuga ca FC Barcelona Atletico de Madrid iza kubatsinda ibitsindo 2-1 rero ku munsi wejo gwarukino novuga kwa phase retour muri La Liga muri championnat aho FC Barcelona yari yatemberereye umugwi wa Atletico de Madrid ku kibuga cabo ubona ko n'urukino rwatanguye Diego Simeone akinisha systeme yiwe nko byama 4-4-2 ariko agacungira ku contre attaque kandi biza kumuhira ukabona ko Diego Simeone ibintu yarinye abakinya atanguje bari sawa nubwo haraba impinduka zigiye zitandukanye ukabona ko nk'ibitsindo bibiri mugwa Atletico de Madrid watanguye kwinjiza warabona ko vraiment babyinjije babimerita ukabona ko ni FC Barcelona bafigifise Hansi gutwara ibikombe nka byose biracashoboka nta muntu yo confirma 100% ariko turavye urukino rwabaye ku munsi wejo tukaraba Hansi ngene yarinye abakinyi biwe tukaraba Diego Simeone ngene yarinye abakinyi biwe biragaragara ko si urukino rwakinyu n'abakinyi gusa ni urukino cyane rwari rufatiye ku bakoca kuko Diego Simeone uno munsi effective afise iramyemerera ko yoshobora kwitabira ibikombe byose ariko bivanye n'ingene abakinisha biriko biragorana kuko twageze ku minota 70 umugwi wa FC Barcelona wamaze gutsindwa ibitsindo bibiri ndavuga Atletico de Madrid ifise ibitsindo bibiri kubusa ariko kuva ku munota Hansi yarakoze ama remplacement ndavuga nka Dani Olmo aramukuramo arazana umukinyi mushasha Casado aramukuramo azana Eric Garcia ndetse Olmo amaze kumukuramo azana Ferran Torres ariko haciye haba nico no kwitwa impinduka kuko n'uyu mugabo Rafinha yaciye ava ku ruhande ariko arakinako acaza ku rundi ruhande ndetse Lamine Yamal nawe bace baraguza kugira hagati mu kibuga hagume hameze neza rero impamvu novuga Hansi yatinze urukino icambere yafashe risk agombora neza ukagenda kuraba ni Atletico de Madrid kuva Diego Simeone aza kwa Atletico de Madrid afise effectif nziza ariko n'umukinyino n'umugabo w'ubwoba akenira kuzibira biragoye ko ushobora kuza kuzibira umugwi wa FC Barcelona ukina muri burya buryo ufise abana banyaruka muri burya buryo kubaza 2:90 ko yari yamaze gutsinda ibitsindo bibiri nivyo nawe yarakoze remplacement ariko ni Hansi yamutanze kwinjira mu rukino ndavuga gusoma urukino Hansi arabona igikenewe uko nyimba Hansi akuye mu Casado mu gihe Casado atameze neza 100% niveau yiki asubira inyuma kuko De Jong twatuzi kaza gutangura ariko mu nyuma byagikomenekana ko afise akabazo amaze gukuramo Casado akashamwe umugabo Eric agaca azana Ferran Torres nawe ni wa mugabo no FC Barcelona amaze kumushiramo usanga umenga ni wa mugabo azana ibitsindo kwa FC Barcelona ugaca ugenda kuraba ningiye ko Simeone nawe remplacement ziwo akora uza gusanga akora remplacement zo kuzibira kuko nk'ubu remplacement mukoze ko ya mbere ni ya Julian Alvarez ni wa mukinya afise qualité zose aragutsindira ivyo bitsindo aradribla aragora aba defenseur kandi agacagaruka agakora hagati yumvira gucukura Julian Alvarez ugaca ushiramwo Sorloth nibyo Sorloth n'umukino myiza ariko Sorloth qualité yiwe ni Sorloth qualité yiwe ni wa mukinya akinira muri zone ni numero 9 de formation mugere ari numero 9 de formation biramugora gusubira inyuma gufasha abandi uko yari yamaze gushira Sorloth agakora Julian Alvarez nta nakatu yari afise yari kavyitwaramo neza igari ereri ya mbere yarakoze ukajugana kuraba hagati wacuze gushiramwo uyu mugabo ukura Morino ushiramo umugabo Gargel nawe n'umukinyi mwiza ariko mu gihe wamaze kubukurayo Sorloth wamaze kubukurayo novuga Julian Alvarez yari kagaruka hagati mu kibuga gushiramwo Sorloth wowe agoma imbere
hagati mu kibuga FC Barcelona yaciye barusha iyumvire ku minota 70 FC Barcelona imaze kwitwa ibitsindo bibiri ariko match yagiye kurangira iminota 90 bashirako n'indi 8 y'agasunuzo FC Barcelona ifite ibitsindo 4-2. Urumva ko FC Barcelona yarayikoze remontada. Abakunzi ba FC Barcelona kabisa murafise umugwi mwiza, murafise umugwi ushobora kubashikana ahantu henshi hatandukanye kuko ibikombe byose muri rukinyuma byose murashabifise ko ububasha ni Diego Simeone rero bakimufise muri Atletico Madrid akazi imisi yose akina kuzibira biracaguranye kuko nyimba na Real Madrid ashoboye kumusezerera hari ama possibility menshi ko yagushobora kuza agasezera Real Madrid ariko Diego Simeone akina azibira. Ni Diego Simeone remplacement ziwe yakoze nizo zamukozeko Hasifika remplacement ziwe yakoze nizo zatumye zimuzanira umusaruro ibitsindo bibiri vya Torres igitsindo kimwe ca Lamine Yamal ukabona ko abagabo bariko barakina neza bayifajemo n'umwana kiri muto novuga ko ari urufunguruzo rwa FC Barcelona ingena dribble ingena kinisha abandi ndetse na Roberto Lewandowski nawe ukabona ko ejo yari determiné yashoye kugora aba defenseur ba Atletico de Madrid. Nivyo biriko biravugwa mu gihugu ca Espagne aho ubona ko FC Barcelona niyo ifata ikibanza ca mbere n'amanota 60 ndetse bayanganye na Real Madrid ifata ikibanza ca kabiri n'amanota 60 Atletico de Madrid 56 ndetse Atletico Club Bilbao 52. Urumva ko FC Barcelona baranganye na Real Madrid ariko ni FC Barcelona yo ifise kirarane itarakina na Osasuna. Rero nyimba turi kuri journée ya 28 FC Barcelona yo iri kuri journée ya 27 ariko ikaba ifata ikibanza ca mbere. Urumva turacasigaje inkino zigera ku 10. Urumva ko FC Barcelona iri imbere y'aba bagabo ndavuga uyimigwe ya Real Madrid ndetse na Atletico de Madrid ariko urukino inkino ziracabandanya bose baracafise amahirwe yo kuruka ku bikombe mugabo Real de Madrid ni umugabo Diego Simeone asanzwe ariko amenyereza Atletico de Madrid mu gihe tuvyitwaramo neza biragaragara ko uyu mugabo Hansifik bari kubona uburongozi n'abana biwe ndetse abasore biwe bari kubavyitwaramo neza. Ndeka twigire mu gihugu c'Ubwongereza aho umunsi wejo hariko haraba igikombe ca Carabao Cup aho Arne Slot bari kumwe na bakinyi biwe ba Mohamed Salah ba Gakpo ba Ruiz vyaranse imbere ya Newcastle bayifajemo n'abahungu ba Isaac Tonali n'abandi bagiye batandukanye baraje babiri bamba umugwi wa Liverpool baza gutsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe. Ni urukino rwari rujoshe ni urukino rwari rubereye ijisho numvaga ko yari finale ni urukino rwabereye ku kibuga ciza ikibuga gikunzwe Wembley kibuga gira kabiri ku mugabane wa Buraya cakira abantu benshi cakira abantu barenga 90 mu gikibuga ca mbere nubwo kiriko kirasanurwa mu bizi kari Camp Nou. Rero ni urukino rwabereye kuri Wembley yari finale ukagenda kuraba ni Liverpool igice ca mbere cyarabagoye cyane. Mohamed Salah urukino rwarenze rurangira ata shuti nimwe ashoboye gutera mw'igoli. Nibwo rukino rw'uyo rwa mbere ashoboye gukina ndavuga urukino rwa final adashoboye gutera mw'igoli cyangwa yubake uburyo bwo gutsinda ibitsindo ahereze amapasi abandi bakinyi biwe bashobore kuba bakina. Ni Carabao Cup rero yarayitaho kangwe n'umugwi wa Newcastle batsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa Liverpool hamwe n'abandi bakagenda bavuga ati ubwo Liverpool ko yarayisezerewe muri kwa kabiri yasezerewe na Paris Saint-Germain muri UEFA Champions League. Carabao Cup baratashe no muri FA Cup naho baratashe. Igikombe basigaye bahigana ubu no munsi ni English Premier League. Ni English Premier League basigaye bahiganirwa kandi amahirwe barashobora gitwara kuko ugiye koje kuraba bariko baragiganirwa ndavuga Arsenal izi za Nottingham Forest izi za Chelsea n'izindi urabona ko zitari serie ntizitsinda ziho zako ariko ni Liverpool iza kuba ifise umukonkira ari serie za Arsenal za Chelsea za Newcastle twari kubona na Liverpool n'iki gikombe gishobora kuba kibagora ariko ugagenda kuraba uno munsi Liverpool ahantu ihagaze ukajugora kuraba n'iyindi migwi ahantu ihagaze biragoye ko Liverpool yoshobora twari kubona na Liverpool n'iki gikombe gishobora kuba kibagora ariko ugagenda kuraba uno munsi Liverpool ahantu ihagaze ukajugora kuraba n'iyindi migwi ahantu ihagaze biragoye ko Liverpool yoshobora gutakaza igikombe ca Premier League. Birashobora ko umupira w'amaguru biragoye ariko ni Liverpool mwindwi bitayibereye neza kuko ubu tuvugana Liverpool ni iri ya mbere ifise amanota 70. Nimba ubakubekira ari Arsenal ifise amanota 58 umva ikinyuranyo c'amanota 12 n'amanota menshi cyane. Rero ni iki gikombe ca English Premier League gishobora gutahukanwa n'umugwi wa Liverpool mu gihe ataco bashiramo kuko Nottingham Forest ni ya gatatu n'amanota 58 ndetse Chelsea ni ya kane n'amanota 49. Ariko nubundi ku munsi wa gatatu vyaranse umugwi wa Manchester City ariko na Brighton hamwe n'abandi bavuga ati
abantu muba mwaratwaye ibitabo uyu Pepe Guardiola muramubizana, abantu mwatwaye ibitabo Pepe Guardiola asanzwe akoreramwo, hasanzwe harimo imyimenyerezo yiwe muramubizane, baje guhura n'umugwi wa Brighton baza kugabura ibitsindo bibiri vyose ku bindi, ndetse ni n'urukino rwa mbere Brighton yari yabagoye cyane kuko yashoboye kuza ibatsinda ibitsindo 2-1. None ku munsi no ku yindi journée tugezeko juna 29 byaranse umugwi wa Man City muri UEFA Champions League umwaka uza, kuko murabizi ko gukina UEFA Champions League uba uri mu migwi ine ya mbere. Rero umugwi no munsi Man City uri mu kibanza ca gatanu, bakaba barushwa inota rimwe n'umugwi wa Chelsea ufata ikibanza ca kane. Biracashoboka mugabo rero reka twindeye turabe byose biracashoboka. Abantu rero mwamwami bari bahuye FC Barcelona iza kubigabura ibitsindo 4 ku bindi bahura na Atletico de Madrid, ndetse no muri championnat bari bahuye kandi bahura ku kibuga ca FC Barcelona. Atletico de Madrid iza kubatsinda ibitsindo 2-1. Rero ku munsi wejo gwarukino novuga kwa phase retour muri La Liga muri championnat, aho FC Barcelona yari yatemberereye umugwi wa Atletico de Madrid ku kibuga cabo. Ubona ko n'urukino rwatanguye Diego Simeone akinisha systeme yiwe nkuko byama 4-4-2, ariko agacungira ku ma contre attaque, kandi biza kumuhira. Ukabona ko Diego Simeone ibintu yarinye abakinya tanguje bari sawa, nubwo haraba impinduka zigiye zitandukanye. Ukabona ko nk'ibitsindo bibiri FC umugwa Atletico de Madrid watanguye kwinjiza, warabona ko vraiment babyinjije babimerita. Ukabona ko ni FC Barcelona bafigifise Hansi gutwara ibikombe nka byose biracashoboka, nta muntu yo confirma 100%, ariko turavye urukino rwabaye ku munsi wejo tukaraba Hansi Flick ngene yarinye abakinyi biwe, tukaraba Diego Simeone ngene yarinye abakinyi biwe, biragaragara ko si urukino rwakinyu n'abakinyi gusa, ni urukino cyane rwari rufatiye ku bakoca, kuko Diego Simeone uno munsi effective afise iramyemerera ko yoshobora kwitabira ibikombe byose, ariko bivanye n'ingene abakinisha biriko biragorana, kuko twageze ku minota 70 umugwi wa FC Barcelona wamaze gutsindwa ibitsindo 2. Ndavuga Atletico de Madrid ifise ibitsindo 2 kubusa, ariko kuva ko munota Hansi Flick yarakoze ama remplacement. Ndavuga nka Dani Olmo aramukuramo, arazana umukinyi mushasha Casado aramukuramo, azana Eric Garcia, ndetse Olmo namaze kumukuramo azana Ferran Torres, ariko haciye haba nico no kwitwa impinduka, kuko n'uyu mugabo Rafinha yaciye ava ku ruhande ariko arakinako acaza ku rundi ruhande, ndetse Lamine Yamal nawe bace baraguza kugira hagati mu kibuga hagume hameze neza. Rero impamvu novuga Hansi Flick yatsinze iryo rukino, icambere yafashe riske agombora neza. Ukagenda kuraba ni Atletico de Madrid kuva novuga Diego Simeone aza kwa Atletico de Madrid afise effectif nziza, ariko n'umugabo w'ubwoba akenera kuzibira. Biragoye ko ushobora kuza kuzibira umugwi wa FC Barcelona ukina muri burya buryo, ufise abana banyaruka muri burya buryo kubazibira iminota 90. Ko yari yamaze gutsinda ibitsindo 2, nivyo nawe yarakoze remplacement, ariko ni Hansi Flick yamutanze kwinjira mu rukino. Ndavuga gusoma urukino, Hansi Flick arabona igikenewe, uko nyimba Hansi Flick akuye mu Casado, mu gihe Casado atameze neza 100% niveau ye kirasubira inyuma, kuko De Jong twatuzi kaza gutangura, ariko mu nyuma vyagikomenekana ko afise akabazo. Amaze gukuramo Casado akashamwe umugabo Eric, agakuramo uyu mugabo De Jong ayikarakina, ariko hageze igihe aruha bikanka, agaca azana Ferran Torres nawe ni wa mugabo no FC Barcelona amaze kumushiramo, usanga umenga ni wa mugabo azana ibitsindo kwa FC Barcelona. Ugaca ugenda kuraba ni Diego Simeone nawe remplacement ziwo akora, uza gusanga akora remplacement zo kuzibira, kuko nk'ubu remplacement mukoze ko ya mbere ni ya Julian Alvarez ni wa mukinya afise qualité zose, aragutsindira ivyo bitsindo, aradribla, aragora aba defenseur, kandi agaca garuka agakora hagati. Iyumvire gucukura Julian Alvarez ugaca ushiramwo Sorloth. Nivyo Sorloth n'umukino mwiza, ariko Sorloth qualité yiwe ni ni wa mukinyi akinira muri zone, numero 9 de formation. Mugere ari numero 9 de formation biramugora gusubira inyuma gufasha abandi. Ko rero yari yamaze gukura Sorloth, ko yari yamaze gushira Sorloth agakora Julian Alvarez nta nakato yari afise, yari kavyitwaramo neza.
irya ari ereri ya mbere yarakoze ukaca ugenda kuraba hagati wacuze gushiramwo uyu mugabo ukura Mourinho ushiramwo umugabo Gargel nawe n'umukinyi mwiza ariko mu gihe wamaze kubukurayo Sorof wamaze kubukurayo novuga Julian Alvarez yari kagaruka hagati mu kibuga gushiramwo Sorof wowe agoma imbere hagati mu kibuga FC Barcelona yaciye barusha iyumvire ku minota 70 FC Barcelona imaze kwitwa ibitsino bibiri ariko match yagiye kurangira iminota 90 bashirako n'indi 8 y'agasunuzo FC Barcelona ifite ibitsindo 4-2 urumva ko FC Barcelona yarayikoze remontada abakunzi ba FC Barcelona kabisa murafise umugwi mwiza murafise umugwi ushobora kubashikana ahantu henshi hatandukanye kuko ibikombe byose muri rukinyuma byose murashabifise ko ububasha ni Diego Simeone rero baki mufise muri Atletico Madrid akazi imisi yose akina kuzibira biracaguranye uko nyimba na Real Madrid ashoye kumusezerera hari ama possibility menshi ko yagushobora kuza akasezera Real Madrid ariko Diego Simeone akina azibira ni Diego Simeone remplacement ziwe yakoze nizo zamukozeko Hasifika remplacement ziwe yakoze nizo zatumye zimuzanira umusaruro ibitsino bibiri vya Torres igitsindo kimwe cya Lamine Yamal ukabona ko abagabo bariko barakina neza bayifajemo n'umwana kimuto novuga kari urufunguruzo rwa FC Barcelona ingena dribble ingena kinisha abandi ndetse na Roberto Lewandowski nawe ukabona ko ejo yari determiné yashoye kugora aba defenseur ba Atletico do Madrid nivyo biriko biravugwa mu gihugu ca Espagne aho ubona ko FC Barcelona niyo ifata ikibanza ca mbere n'amanota 60 ndetse bayanganye na Real Madrid ifata ikibanza ca kabiri n'amanota 60 Atletico do Madrid 56 ndetse Atletico Club Bilbao 52 urumva ko FC Barcelona baranganye na Real Madrid ariko ni FC Barcelona yo ifise kirarane itarakina na Osasuna rero nyimba turi kuri jurune ya 28 FC Barcelona yo iri kuri jurune ya 27 ariko ikaba ifata ikibanza ca mbere urumva turacasigaje inkino zigera ku 10 urumva ko FC Barcelona iri imbere y'imigwi ya Real Madrid ndetse na Atletico de Madrid ariko urukino inkino ziracabandanya bose baracafise amahirwe yo kurikwa ku bikombe mugabo Real de Madrid ni umugabo Diego Simeone asanzwe ariko amenyereza Atletico de Madrid mu gihe tuvyitwaramo neza biragaragara ko uyu mugabo Hansi Flick bari kubona uburongozi n'abana biwe ndetse abasore biwe bari kubavyitwaramo neza reka twigire novuga ku mugabane ndeka twigire mu gihugu cy'Ubwongereza aho umunsi wejo hariko haraba igikombe ca Carabao Cup aho Arne Slot bari kumwe na bakinyi biwe ba Mohamed Salah ba Gakpo ba Ruiz byaranse imbere ya Newcastle bayifajemo n'abahungu ba Isaac Tonali n'abandi bagiye batandukanye baraje babiri bamba umugwi wa Liverpool baza gutsinda ibitsindo bibiri byose kuri kimwe ni urukino rwari rujoshe ni urukino rwari rubereye ijisho urumva ko yari finale ni n'urukino rwabereye ku kibuga ciza ikibuga gikunzwe Wembley ni kibuga gira kabiri ku mugabane wa Afrika ni kibuga gira kabiri ku mugabane wa Buraya cyakira abantu benshi cyakira abantu barenga 1900 mu kibuga ca mbere nubwo kiriko kirasanurwa mu bizi kali Camp Nou rero ni urukino rwabereye kuri Wembley yari finale aho muzi ko umugwi ufise fake cup nyinshi birumvikana ko ni umugwi wa Liverpool usanzwe ufise FA Cup 20 pito Carabao Cup 20 ukagenda kuraba ni Liverpool igice ca mbere cyarabagoye cyane nka Mohamed Salah yarakoze exploit Mohamed Salah urukino rwarenze rurangira atashuti nimwe ashoboye gutera amigol ni n'urukino Mohamed Salah nibwo rukino rw'uyo rwa mbere ashoboye gukina ndavuga urukino rwa final adashoboye gutera amigol cyangwa yubake uburyo bwo gutsinda ibitsindo ahereze amapasi ayandi abandi bakinyi biwe bashobore kuba bakina ni Carabao Cup rero yarayitahukanywe n'umugwi wa Newcastle batsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa Liverpool hamwe n'abandi bakagenda bavuga ati ubwo Liverpool ko yarayisezerewe muri kwa kabiri yasezerewe na Paris Saint-Germain muri UEFA Champions League Carabao Cup baratashe no muri FA Cup naho baratashe igikombe basigaye bahigana ubu no munsi ni English Premier League ni English Premier League basigaye bahiganirwa kandi amahirwe barashobora gitwara kuko ugiye koje kuraba bariko baragihiganirwa ndavuga Arsenal izi za Nottingham Forest izi za Chelsea n'izindi urabona ko zitayiseriye ntizitsinda zeho zako ariko ni Liverpool iza kuba ifise umukonkira ari serie za Arsenal za Chelsea za Newcastle twari kubona na Liverpool n'ikigikombe gishobora kuba kibagora ariko ugagenda kuraba uno munsi
Liverpool ahantu ihagaze ugaca ugenda kuraba n'iyindi migwi ahantu ihagaze biragoye ko Liverpool yoshobora gutakaza igikombe ca Premier League. Birashobora ko umupira w'amaguru biragoye ariko ni Liverpool mwindwi bitayibereye neza kuko ubu tuvugana Liverpool ni iri ya mbere ifise amanota 70. Nimba ubakubikira ari Arsenal ifise amanota 58 umva ikinyuranyo c'amanota 12 n'amanota menshi cyane. Rero ni iki gikombe ca English Premier League gishobora gutahukanwa n'umugwi wa Liverpool mu gihe ataco bashiramo kuko Nottingham Forest ni ya gatatu n'amanota 58 ndetse Chelsea ni ya kane n'amanota 49. Ariko nubundi ku munsi wa gatatu vyaranse umugwi wa Manchester City ariko na Brighton hamwe n'abandi bavuga ati abantu mwamwe aratwaye ibitabo uyu Pepe Guardiola muramubizana. Abantu mwatwaye ibitabo Pepe Guardiola asanzwe akoreramwo hasanzwe harimo imyimenyerezo yiwe muramubizane. Baje guhura n'umugwi wa Brighton baza kugabura ibitsindo bibiri vyose ku bindi ndetse ni n'urukino rwa mbere Brighton yari yabagoye cyane kuko yashoboye kuza ibatsinda ibitsindo 2-1 none ku munsi no kwindi journée tugeze ko juna 29 byaranse Liverpool umugwi wa Man City byaranse kuva imbere ya Brighton. Rero no mutuvugana nivyo Man City mu kibanza ca gatanu mu gihe Chelsea yoza ikaguma iri determine turashobora kubura umugwi wa Man City muri UEFA Champions League umwaka utse kuko murabizi ko gukina UEFA Champions League uba uri mu migwi ine ya mbere. Rero umugwi no munsi Man City uri mu kibanza ca gatanu bakaba barushwa inota rimwe n'umugwi wa Chelsea ufata ikibanza ca kane biracashoboka mugabo rero reka twinjire turabe byose biracashoboka. Abantu rero mwamwe atwaye ibitabo ntovuga ati Pepe Guardiola murabe mu bizana ni n'urukino ku munsi wejo kandi rwarindiranywe n'igishika gicisa 9:30 wariko ruzo umugwi wa Arsenal bahura n'umugwi wa Chelsea. Ni Arsenal kandi yaje irifatira Chelsea nkuko vyama kuko kahise katwirika ko Arsenal mu nkino bari bamaze mu nkino 6 bari bamaze gukina Arsenal ntigeze itakaza imbere ya Chelsea. Wagenda kuraba umyaka 5 uyu mugabo Michael Arteta amaze ku Arsenal iyo baguye na Chelsea birakunda kugogwa cyane. Ukagenda kuraba uno munsi Chelsea irafise abakinyi beza ariko ni Chelsea yari yorora na Arsenal atamusatirizi bafise. Urazi ko Nicolas Jackson yaravunitse bariko batakisha uyu mugabo asanzwe bariko batakisha uyu mugabo nawe ubona ko rimwe na rimwe araza ameze neza. Christophe Nkuku araza ameze neza ariko undi mwanya bikanga. Na Arsenal bagiye guhura badafise nawo mu numero 9 ko Arsenal irafise abakinyi beza bo hagati ba Partey ba Declan Rice ba Odegaard twaye ibitabo ntovuga ati Pepe Guardiola murabe mu bizana ni n'urukino ku munsi wejo kandi rwarindiranywe n'igishika gicisa 9:30 wariko ruzo umugwi wa Arsenal bahura n'umugwi wa Chelsea. Ni Arsenal kandi yaje irifatira Chelsea nkuko vyama kuko kahise katwirika ko Arsenal mu nkino 6 bari bamaze gukina Arsenal ntigeze itakaza imbere ya Chelsea. Wagenda kuraba umyaka 5 uyu mugabo Michael Arteta amaze ku Arsenal iyo baguye na Chelsea birakunda kugogwa cyane. Ukagenda kuraba uno munsi Chelsea irafise abakinyi beza ariko ni Chelsea yari yorora na Arsenal atamusatirizi bafise. Urazi ko Nicolas Jackson yaravunitse bariko batakisha uyu mugabo Christophe Nkuku araza ameze neza ariko undi mwanya bikanga. Na Arsenal bagiye guhura badafise nawo mu numero 9 ko Arsenal irafise abakinyi beza bo hagati ba Partey ba Declan Rice ba Odegaard megice kuri Merino umusore nakiri muto ariko igaragaza asanzwe aturuka mu gihugu ca Espagne. Nivyo rero twashoboye kuba atubategurira ariko murumva ko amakuru yari menshi cyane. Ntibaze ko tubandanya turi kumwe ni Nile Sport TV itahengeshanye kubaha ibiganiro bigezweho amakuru abagezweho na cyane muri sport. Sinarangiza rero ntabakengurukiye mwebwe mwese mudahengeshanya kubana natwe ndetse ntumirira abantu benshi bafise ibyo bashaka kwamamaza, ntumirira abantu bifuza ko imigambi yabo ishika kure, bifuza ko ibyo bakora bishika kure. Karibu muri sanze muri Nile Sports tubamamarize ibyo mwifuza kushika kure dushobora kubafasha kubamamariza. Jewe namwe n'ukundi munsi ciao. Nile Sports.